iyi migambi aho bose buzuranye imigambi nimubafasha bazana imigambi yabo muyijere ivyumviro byabo mubijere nimba muronka 10% nimba muronka 20% kajayo imwaro nka 10% kwa naka hajya kwa naka ejo muzosanga mufise 30% mwagi muronka kwa batandukanye naho kajayo namwe nimuzane iyo migambi yanyu imitwe ikoranye muri byane byarosheshe komakanye dolari narigeze guteshaja registre ya MT5 barayiteshaje 2015 mugasingiza ndayikoresha rero 2017 ibindi maze kuncanga niho nasubiye kuvyiyumvira ati bino bintu nigeze gutapara kasubire ndabiraba cyantangura kuraba i platform yitwa IQ Option abantu bakoze trading kera bayizi canke binary ndatangura ndaziraba ndavuga ati bino bintu mengo byo banga amahera ntangura kubijama ntazi communauté y'abarundi nari nk'umuntu ari yizore mu bisanzwe shima isaba uburyo kuko je gerageje no guharura nko kuva iyo 2019 ndamaze gushira amafaranga barenga plus de 250 millions muri entreprise imwe so ni blend isaba gushiramo amafaranga isaba n'umwete n'inyungu mugabo umuntu mugarutse mu biharuro ugasanga biragoye ubwa mbere nababwiye ama service dufise uravye ama service dufise n'ama service twatanguranye biratandukanye cyane gose ndibuka dukora ama lancement officiel hari muri hotel Amahoro ari kibazo mu journalist yambaje ati mbega ko hari habaza bakagenda mwebwe nigiki kizotuma mutagenda nani nifite confidence dasanzwe vuga ati twege nta kugenda dufite ama strategy adasanzwe mugabo novuga yuko habayeho kwitanga cyane n'Imana kugira ngo uyu munsi entreprise bigihagaze kubera ko gukorera e-commerce mu Burundi navuga yuko sinzi umugabo ubwo nabahote nko kurondera amazi mu Rukangaga sinzi ko ariko babivuga mugabo hari ibintu usanga bigoye cyane gose ibire ndiko ndavuga sugucana intege ahubwo no kugira nzane nanje uko nabibona nuko nabibonye rero bavuze e-commerce iri ubwoko butandukanye hariho e-commerce en soi donc ni kudandaza ibintu cyangwa service online imaze kuba transaction ibera online haba service haba ikintu yo yamaze kuba e-commerce rero muri e-commerce harimo amakategori atandukanye hariho e-commerce iyo ari business to business ndavuga business to business ni company kanaka ikira selling ino business kwindi ntuzeya iguri yo business akabaho na business to customer nukuvuga ya company kanaka ifise produit irayidandaza ku mu customer direct kamushikira hama akabaho na e-commerce ya consumer to consumer hajya ma marketplace even azika za eBay n'izindi usanga ziko zirakora so nizo kategori zose rero za e-commerce aha mu Burundi usanga bigenda bitugora kubera ama challenge mwa matandukanye par exemple generalize challenge y'ibitoro ubwa mbere twatangura tugira ama livraison abantu tubashikanira muhira ugasanga umuntu aragize commande ari mu Kinanira livraison iragiye ishitseyo udacagira commande cyagitoro twariko turakoresha dukoresha igitoro cyo kuri black market nduko dukoresha igitoro cyo kuri leta ugacuraba profit irimwo hamwe na cost wakoresha tugasanga ibyo bintu biratandukanye karaba lens y'amabilo ubufise abakozi n'ibintu ugasanga biragoye ibyo byose nagira navyanaliza ngenda mvuga ati reka ndabe yuko quand bino bintu no vyameliora les dépenses zikaba zike ariko amaprof akaba menshi iyindi challenge yari ikomeye cyane ngose n'ikibazo ca connection twebwe twashobora gushaka umuntu wanashima ko objective kandi tukabwa ati ngitwara ku buntu mugabo oda ukaba wayiguriye muri website zacu ariko umuntu by'ukuri yabishaka kodaringa mugabo akagira ngo aje muri site web bikanga ko yuguruka kubera iki
ikibazo c'amakonexo mu Burundi. Ni ukuvuga izo challenge zose zaca ziza ziratuma hariho akazi katavanse. Rero navuga ko ico gihe urumva ko ba 2019 gushika ubu hari ibintu byagiye birahinduka. Ubu hari abantu bafite amakiti ya Starlink ari benshi, même na limitere igenda yevuriwa. Unarabonye hariho ahantu hafata 5G nubwo bitaraba vyiza. Rero ikintu ushaka gushika ko ni giki muri e-commerce ngaha mu Burundi, sinozi conseilla abona kwitati nk'abantu bakiri muri starting, donc aba beginners. Startup ya e-commerce je vraiment umuntu no yihanura umuntu amaze gushika kuri standard nini. Par contre dropshipping ni ikintu gishobora kumufasha. Irebye iragoye, jewe narayigerageje irananira pe, sinababesha. Mugabo impamvu yananiye je dumunebwe kandi nta n'umwanya mfise ibintu byinshi muri kirana. Rero umugabo d'après y'amanalize nagiye ndabona nagiye gusanga abarundi ntabwo tugura, ariko hanze ho baragura. Burya uzosanga mu Burundi umuntu ariko akandariza kuri stati ya WhatsApp, mugabo ibyo vraiment muri Amerika cyangwa ahandi izindi continent barabirenze. Barabirenze cyane gose. Je nk'ubonye namye ndaba ana TikTok tuvuga ko dutambira kimiziki, ariko muri chaîne warakora ama company menshi yadanaje amaproduit menshi cyane gose kuri TikTok. Rero ikintu je novuga hako umuntu aza kwimborna cyane kuri ku blendinga ngo a blending e-commerce ngaha mu Burundi, yotuma ara ukuntu yicara agasettinga ama outils akenewe ya dropshipping, akaraba par exemple nk'igihugu avuga ati ngo manufacture kino gihugu mu manabi no product kanaka, nimba ngo mandandaza imiti y'imbwa, nimba ngo mandandaza ibijya by'imbwa, nimba ngo mangire gute. Donc ibintu muri make abona yuko hari ahantu yoronka amasha, kuko mu Burundi abantu bakoresha telefone baracari bake cyane gose. Je hari amadata twashoboye gukorektinga muri company, turaba abantu bakoresha amatelefone, haba bakoresha Android, haba abatazikoresha, ahari amakonexo. Ibyo byose twagiye turavyibaza ko turabona yuko ari ibintu bigoye cyane yuko woba umubillionaire muri e-commerce mu Burundi. Rusanzwe muheruka ngira mwarabonye ko batoye hafi miliyoni 12. Izo miliyoni 12 nta pourcentage zisika 10 bakoresha internet. Rero mw'abantu bakoresha internet, e-commerce gituma ikunda nuko uronka aba customer benshi hamuka bakurako speed ntoya. Nimba cyari kira tukagikurako 500 bavuga ati je ndose abantu 1000 abantu muze kugwiza mu cyo nico mutora, usanga biriko biravansa. Mugabo le fait que usanga horena ama dépenses menshi arengeye, donc clientèle ufise muza kunguka. Rero mu by'ukuri jewe nk'umuntu ashaka kwiransa mu bintu byo kudandaza agiye muri dropshipping aho bari sawa gusuma mugana ho nyene agira umwete, akora amarecherche, araba abantu babimufashe bamuha ama formation, kuko hari amajambo n'ibikorwa biratandukanye. Je karabatera inkuru abana barambere karabatera inkuru. Jewe natanguye gutapa kuri internet komaganye $, depuis 2014. Icyo gihe naciye nkora indirimbo n'umuhungu twase. Baze gutapa ndabona abasani ukuntu baronka amahera, turatama gukora indirimbo, ndibera producer byose, ariko ndabona ko iby'umuziki bidategera gute bidapasa. Ndava mu muziki mbonye byanse cyanja muri kariyeri yo kwandika. Akabera ngiye ngiye kwandika nubwo niho narose 6 zimeze neza mugabo zitunguka, kuko mba je natanguye kwandika depuis 2015. Icyo gihe vraiment sinababesha abantu bakoresha Android ntibari benshi cyane, mugabo nari parme mu bayikoresha. Nandika inkuru kuri Facebook, abantu babizi n'abantu bize mu marise bazisoma inkuru z'urukurikirane nyinshi donc nk'ama episode. Icyo gihe niko tuzi ko imbuga zo guhemba bien sûr que oya twandika nk'impano cyangwa kunezereza abantu. Nza kubona yuko nabyo bishobora kuba akazi mbonye bari kwarokrita mu Rwanda
barashobora kwandika ku ma website bakinjiza amahera. Niyo rero nacengira ide nanje gukreya ama website yo wanje kwandika ahari muri 2017. Rero bravye nyene ntivyamaye amahera, ivyigeze bituma ndonko ko mfungura, ariko byarandemesha bikama motivation. Rero kuva 2017 niho nagiye kwanshena neza. Nibutse yuko nigeze gutapa muri ordinateur 2015 muri byange byarosheshe komakanye dollar, nigeze guteshaja registre ya MT5 barayiteshaje 2015 mugasingiza ndayikoresha. Rero 2017 ibindi maze kuncanga, niho nasubiye kuvyiyumvira ati bino bintu nigeze gutapa reka nsubire ndabiraba. Ntangura kuraba i platform yitwa IQ Option, abantu bakoze trading kera barayizi, canke binary. Ndatangura ndaziraba, ndavuga ati bino bintu mengo byovamwe amahera. Ntangura kubijamo ntazi communauté y'abarundi, nari nk'umuntu ari yizore mu bisanzwe. Mugabo nza guhura n'umuntu umwe yitwa Audace, nanababaye kubona ataje, yitwa Player. Novuga yuko nasanze bamaze kwimvira icyumvira cyitwa iBlotech n'umuntu bita Jeremy, n'undi twagire. Maze kubona icyumviro cyabo canabajoninga, twubaka icyo kintu ca iBlotech, twigisha abantu ibintu bijyana na blockchain technology, programming, trading forex, cryptocurrencies, deja ibintu nk'ibyo. Gusa muri iyo periode yose rero ndababwire niho nabona yuko umengo ni umutunzi, kuko ndibuka yuko nigeze hajya trading igitangura ibiryoshe neza intomba uza guhomba mu nyuma. Rero ngitangura nabona niduza $100 ku munsi, aje mfata agenda ndandika, ndatangura kwandika ati Dubai nanga, Thailand nanga, Miami nanga, ndagira izo voyage zose ati izi rero ngoma nazizunguruke. Cyo genda ari muri Egypt ku munsi ugira nka gatanu baregeze ko badora amajana, naciye muri winga ya account y'igihumbi. Natugabo ni bya bintu rero ivyoroshe. So icyo gihe naciye niga kwicara natekereza, ndamenya ati ndega nigiki nkeneye mu buzima byogenda gute. Mugabo mwumve ko iyo periode nari ishushe ku rugero guteye ubwoba. Ndiyo adolescence je nagize mba naryama saa 8 z'ijoro kandi saa 9 n'abavyutse ngira ama recherche ntapa, muga naribona mfise confidence yuko gutera imbere acaheze. Nibona ndi Sioni cegezera rose ntiyari bwavume cyane, nari umuntu adasanzwe mbona ko ngiye gutera imbere. Mugabo nasanze atari akayarita, kubera ko nagize amajambo menshi na expectation nyinshi zitandukanye n'ibikorwa. Hajya amafaranga nayo arafite indi formule yayo itandukanye n'ibyo twe twibaza cyangwa n'ibyo tubona. No munsi baratubwira wokora uko wogira uko ni byiza, mugabo biratandukanye n'ibintu by'amafaranga pe. Le fait que hari ikintu kiri mu gitabo cy'ubuzima yaheze mwati kuronka amafaranga ni kimwe no kuyagumana ni kindi. Nicyo kintu kirakomeye, ni fact dasanzwe. Mugabo no kuronka amafaranga ni kindi. Apana bya bituvuga ati ngo nakayarose 1 million 10 million 12 million, ahubwo wa muntu hari financial stable. Hari ikindi kintu bavuze bariko barigisha, sinibwa nimba ari kibo nimba ari shadow, yabajije ati mbega mu gihe wewe gufunga cyangwa ukagwara, ibintu wakoze ubu munsi byo gutunga igihe kingana gute? Dufate kufite umuryango uri kurafungura, uwo ushobora kuba igihe kingana gute? Yabivuze nagiye mbona ama image menshi y'ubuzima bwanje, y'ubuzima bw'abagenzi, y'ubuzima bw'abandi muri rusange mu kibano, aho umuntu agira ikibazo agasanga nta kintu na kimwe yubase kitwa kiramwinziriza même na $10 ku munsi par exemple. So rero ibyo nibyo ragenda camwe. Mugabo byanyeretse yuko amafaranga aragoye, ni meza mugabo aragoye. So rero ikintu novuga ku bantu bose bagiye kwikonsantra ku bintu bya dropshipping cyangwa kwikonsantra ku bindi bintu, mwitonde. Kireko ntwari buza ati mugende gahoro haranyerera. Haranyerera. Impamvu abantu benshi bakenye hatunze bake nuko business zigoye, ziragoye pe. Ariko le fait que
hoza haraba ibintu nk'ibi byo guhura, ahubwo je mbere nosijera yuko bokrea dufate nka channel ya WhatsApp n'ibidahari BSF canke ya Instagram, hama hatarajamwo ama updates ano ma conference aba live uku ahubwo hazaraba n'andi ma video nko kuri zige za Zoom cyangwa Google Meet nko burindwi cyangwa kabiri mu ndwi, kugira ngo habe ama guchallengingana no kumotivana no kugaruka kuri cya kintu, kuko umuntu ashobora gutaha n'umunsi yumvise trading agaca avuga ati ndatashe ndakize, cyangwa ati ndatashe ndumvise dropshipping ndatashe ndakize, ndumvise coping ndakize. Mugabo iterambere n'ibintu bavomera, n'ibintu bakorera bakabagarira bagashiramo ingufu zose n'umwete. Rero proposa si bidahari ibyo babishireho babihe n'umwanya, kubera ko umugenzi wawe watunze ni ubutunzi. Je nageze gukena gusa abantu ntibabimenye, nibyo egeze gukena abantu ntibabimenye, impamvu batabimenye nuko nabise abagenzi batunze. Nabise mbisa possible ngaha ai yabazi neza ati fahadi ni ya telefone ati depoza turanimira acha zidepoza nirwa arambaza ngo nayo ibiki, kuko yarazi ko nakenye. Mugabo abimenye ari kudepoza acagira amakenga. So rero iki kintu cofasha jewe nawe we na mugenza, kuko nimba n'umunsi naje nkabona mabuje hariya ndazi neza ko ateye imbere atazoyirengagiza. Rero habeho ikintu cyo kugira gute cyo encadrement mu bisanzwe, niyo nshaka gushikana. Hariho encadrement y'ibi bintu na suivi, kuko umuntu mutereye ngo wabonye ino ni platform yo kugira gukira ama website atataha mwiruko nyene, none ni atamuhira niyagira ama pratique akagira kamugoye bizoca bigenda gute, azoca arindira hazobe indi conference. Jene baza yuko hakenewe ko abasuivi muri MetaVision mu byo bakora harimo gukurikirana imigambi. Rero gukurikirana imigambi ni kwankadra iyi migambi, ahawose buzuranya imigambi nimubafasha bazana imigambi yabo muyijere, ivyumviro byabo mubijere. Nimba muronka 10%, nimba muronka 20% kajayo, imwaro nka 10% kwa naka hajya kwa naka, ejo muzosanga mufise 30% mwagi muronka ku bantu batandukanye. Naho kajayo namwe nimuzane iyo migambi yanyu, imitwe ikoranye. Hajya udafise umuhanuzi ntaco bufise. Par exemple je nakwere ejo ndonga iki kintu nibaze gubikirugikiye je ubikirugikiye timu y'abantu benshi, hari abashoboye kugenda bakubitiye kuri tere baduze ruguru, nabo ko turakora ibintu by'ama estates bagiye ruguru by'ama parasite dujaka ko byabiriza ruguru, abo bose bagiye kuri tere mbwa bacenga nawe babonye ikintu baza gutanga raporo tugahanahana ivyumviro. Mugenzana ngaha anye turahanahana ivyumviro, bivuze ati ni mwankadre bano bantu bose aba baje umwe sazana icyumviro ciwe mucankadre. C'est pas seulement yuko biborna kuri e-commerce, ngo biborne kuri trading forex, ngo biborne kuri dropshipping, ngo biborne mwese afise ikintu ashoboye, igikomeye nuko ico kintu agikora. Umaze kuzamura abasiva mu bankadra umwese azobona ico ashoboye n'ico adashoboye. Sindababwira ngo muje muri e-commerce cyangwa ntimuyijemo, mushobora kuba n'abajournaliste kujya kwaga agaciro media, mushobora kuba aba videographe, aba graphic designer, ibintu by'ijare nk'ibyo. Rero muri make navuze byinshi, muri make e-commerce ni nziza mugabo muyigire priority. Aha turi mu Burundi mugire priority ibyo bindi bintu mubona ko bishoboka. Hariho imigambi myiza mugabo idakunda bitabaje ari unigeze kumbwira ati none fati mu mugambi namba ati wenda kuravye umugambi no gwa ntawo ukora ati ntawo no ukora ati gute ati none wewe je ko shaka yuko urangura imyimbuye ukayidanaza kuri kote wowe idandaza kandi wamba muri TikTok par exemple kandi guma uyambariye utuntu turishiki navyo ukora kubera iki wowe ubibona umengo ufise stati yo hejuru oro ibizana amahera biratandukanye n'irya stati ufise. Rero
jewe e-commerce d'après mon experience aha mu Burundi ntiyotuma mutunga aka kanya, hazogera igihe bikunde wanashima binabe byiza kuruta muguno mwanya banza murindire murabe ukuntu muratunganya indi imigambi ni myinshi, abo bose muhora muri ville hajya binziza amahera mubaze mbega bakora ibiki, donc mugira amayetide nka drop shipping mubonye bibavuruga navyo mubihebe, kubera ko urashobora kubura umunsi uriko urakora drop shipping ukabona produit zose aho uza gupostinga wapi ugasanga si impano yawe kubijera, ugasanga wewe uvuganye n'umufonisere wawe ikiza gukunda ntimwumvikana, iyo si impano yawe yihebe. Utuma wigira muri TikTok bamwe baravuga iyo TikTok yakwije aba followers 200,000, uwo muntu naje ndamuzi wanashima naramupinga cyane gose, ambwira ati ewa nati byukoze ati ibintu bito mugabo nubwo nabwo ati ibintu bito muri je nabona ko ari ibintu binini, muga namwereka ati aba TikTok ya naka yaravuye mu ndwi imwe yaravuye kuri 0 irashika kuri 1 million, nawe ni presque ni ukwezi n'imisi nk'ine ntabwo bishika amezi abiri yaravuye kuri 0 arashika kuri 20,000 y'aba follower, kora kana video yagera trending. Urumva ngo ni impano yiwe iri mw'ivyo bintu, nawe ushobora gusanga impano yawe iri mu kindi kintu kanaka. Rero muri make umwe wese narabe ikintu ashoboye mu byo bagiye baravuga, hama bo muri Meta bamugide bamube hafi. Je ndazi neza yuko mutazogira gute, mutazokwicuza, bishobora kuzofata igihe kirekire bien sûr mugabo fin d'offre amafaranga aryoshe muzoyaronka.